amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ari aho i Rusenda canke hari n'ahandi hose bikorerwa ni ikintu kizwi, ni kibi kizwi kivugwa, induru ziravuga, abantu barahamagara, abatabaza baratabaza, ababikorerwa ababikora barazwi. Mugabo ikidutangaza nuko wogira ngo mu bihugu vyacu vyinshi ico kintu ntigisanzwe, nta gikorwa c'ukuri kugira ngo babihashe. Biraba nico vyo biriko biraba naho muri iyo ka ya Rusenda, suko igihugu cabakiriye kitabizi, suko ishirahamwe HCR ritabizi. Mugabo turatangazwa cane n'ingene abantu bose bica amatwi ntihagire ico babikorako, kandi bisa nuko biri henshi, biri mu bihugu vyinshi, muri iwacu gusa, ariko iwacu birateye ubwoba. Kuri aba bakenyezi rero abarinda kubikora nabo nyene turiko turavuga, abarinda kubikora nivyo turiko turavuga, bakaba wogira ngo ntibabona ntibumva, bigaca intege bikaza. Mugabo natwe nk'abavugira agateka ka zina muntu, agateka k'abakenyezi, ntitwohora n'abandi bose dufatanije igikorwa, mwebwe mwese ntitwohora, muriko murabikora, ariko reka tubandanye tubivuga, dutera akamo, tubwira abo dushobora kubwira bose, turabe yuko igihugu ca Kongo cokwikubita agashi na HCR nyene ikikubita agashi, kuko HCR mu vyijejwe harimwo ico gikomeye cane co gukingira impunzi no kuzishigikira, kuzifasha igihe cose zitarataha iwabo canke ngo zigira ahandi zigiye. Mugabo naho ahandi hose zoja, igihe cose bacitwa impunzi, HCR irafise itegeko ryo kubakingira no kubafasha. Rero jewe mbona igikorwa twokora twebwe twese dushize hamwe dufatanije nico co kubarira ico gihugu cabakiriye, guca hose nibabivuge nibabibone, n'abajya bose bitwa ngo bari mu mashirahamwe y'ubumwe bwa Afrika, y'ubumwe bw'ubuseruko, ayo mashirahamwe yose n'ukuri abarigwe ko abo bantu bidashoboka ko boguma bakorerwa ayo mabi atacamira atawuvuga. Rero ni igikorwa ca twese, ni igikorwa c'amashirahamwe, ni igikorwa c'abigenga, ni igikorwa c'abagabo, ni igikorwa c'abagore, si ivy'abagore gusa ngo nuko ari abagore bakorerwa amabi. Ico gikorwa tutagikoze twese ntaho tuzoshika. Mugabo uno munsi n'ukuri birakwiye cane kwabo bantu b'i Rusenda, abo bagore n'abakobwa bo muri iyo ka ya Rusenda bovugirwa tuduzijwe kurusha uko twahora. Duce mbere duca muri iri sekeza ririho uno munsi ry'imisi 16 yo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi, ducaho nyene tubivugiraho nyene tuti none kwirisekeza murizi ibi vyose biriho. Amajambo meza uraza arakunda kuvugwa, abantu bose, abategetsi bose barazi kuvuga amajambo meza, barazi kuvuga amajambo anezereye. Mugabo ugasanga ibikorwa ni bike, nta ngingo, nta mategeko, n'amategeko ahari kugira ngo bayubahirize akurikizwe, urabona ko bitoroshe. Ubu rero n'ukuri abo bakenyezi bazize ibintu byo muri aka karere kacu, ko abategetsi barihoza bakagira nk'abatabona, kandi bazi neza ibiriko biraba. Impunzi z'abarundi ingene zimerewe mu bihugu bimwe bimwe, uravye bituriko turavuga vya Rusenda nivyo biri muri Tanzania, kandi abatabaza baratabaza, ababoroga baraboroga, abavuga baravuga. Mugabo wogira ngo hari ikintu cateye muri aka karere kacu gituma abategetsi wogira ngo boshigikirana ntibanafashe abariko baragira ibibazo nk'abo bakenyezi. Ikindi wobivuga ko ni iki? Ikindi wobivuga ko ni nukuri turakwiye kwiyamiriza abo bagwanyi baza bivuga ngo baje ngo gukora ibintu by'ibitangaza, baje
kurondera ivyogirira neza ibihugu vyabo, bakaza guhohotera abantu nk'abo batagira impuhwe z'umukenyezi, batagira impuhwe, batabona yuko ari soni gukora bene ivyo. Ivyo byose ni ibintu dukwiye guhagurukira n'ukuri cane rwose, tukiyamiriza kugira ngo abo bakenyezi bacu, abo babigeme bacu ntibamaranye bahohoterwa umenga bose babona ko umenga nibisanzwe. Uno munsi nivyo bisa nuko ari uko muri ivyo bihugu, igihugu ca Kongo ko cemeye kwakira abo bantu nikibakingire, birashoboka, ntaco babuze kugira ngo babakingire, ko cemeye kubakira. Ntushobora kwemera kwakira umuntu ahunze abaje kugira ngo aronke ubuhungiro, aronke akingirwa, aronke umutekano, none uramubwira ngo ndabiguhaye mugabo ntubimuhe. Rero jewe numva igikorwa ca twese ko tuhaguruka tukabivuga, ntituruhe, kuko hari uwogira ati twarabivuze, twama tubivuga, mugabo ntituruhe, kuko nitwaruha nitwe tuzoba duhevye abacu. Hanyuma abo bakenyezi nabo ico twokora, twobatera intege tugira tuti nimumenye yuko ejo heza harashoboka, nabo nyene bigwanire, bihagararire, bamenye kuja hamwe, ntihagire umuntu azaragenda ukwiwe wenyene kugira ngo bamusange ari ukwiwe, kugira ngo turabe yuko nabo nyene hagati yabo bofashanya kugira bigwanire, nabo bari kumwe bakabafasha, mugabo na twebwe twese tukabafasha, tukabashigikira, tukabavugira. Jewe numva arico twokora, kuko twebwe ntaco dushoboye gukora kindi, yaba twabishobora twabigira ubunyene, mugabo ico dushoboye no kubavugira no kubatabariza, kandi ico reka tugikore kandi gose kurusha uko twahora, duce dukorera no muri iri sekeza tugishire hejuru.